Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Déjà, de savoir bien comment c'est une différence. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Et qui dit Journée internationale de la femme, dit, sous-entend les droits de la femme. Nous le savons tous que les droits de la femme sont bafoués et par la société, et par les coutumes, les traditions et par les hommes. Mais c'est très peu souvent, on mentionne que les femmes ont une part à jouer souvent dans le bafouement de leurs droits. Women hate women. Abagore turanga ibyo biratwe abagore turagana entre nous abagore turapondana entre nous tureke n'abagabo tureke na société twebwe nyene turangana entre nous. Ok, on va prendre quelques exemples kuva kuri gatoya gushika kuri kintu kinini. Ushobora kubona abagore babiri basitu batazinanye barahuye mu barabara ugasanga umwe ariko arabura undi n'igitsure n'inzigo genre Kenas. Hajya rero yumva ko asa neza yaberewe kurushana n'ubose mu gisagara. Wamubona ko yambaye neza bimubwire ati usa neza yamu bibandaniriza. Udashaka kumubwira ikakumurana inziko. Ntibikenewe kumwanga mutazinanye. Indi exemple d'ailleurs. Ushaka usanga muri garage y'abakobwa cyangwa y'abagore cyangwa ama groupe de prière naho nyina risaku bakora vuga umuntu ntibamuzi personne ngera numwe bazinanye genre proche aba bavyumvise ngaho bazogenda kubivuga handi nabo nyashemwe ibirungo vyabo utusanga la première vérité yabaye dénaturée donc bariko barapondana entre elles tureke ibintu vy'isako n'imikino kije muri monde professionnel ni gake ok si bose c'est abagore bose n'ivyo tukavuga ko abagore sabigira mais udusanga ari abagore bakeya bahuje imitari kugira agire idiri nega baje nubona ko twoshamo kahini Chimbo na dufasha cyane muri iyi proche. Uvimvira ko ikimwebwe. Eka ndagusavye nami kwigana y'abagore. Tusitamukunda turakwiye nta kane gushiramo turakwiye bika twenyene. Ntumukunda ko iki nta kimwe murafa ariko nyene genre kwangana gutyo nyene. Mon professionnel ushobora gusanga abagore hariho appel d'offre. Siko gasanga uratanguye gukompleta ariko hagera hagati biri kuranduhisha ubwenge ukacushira ngaho. Akashonda nk'umuhungu ati akira bikomplete cyawe bigire wonyine ukurishira hasi kandi wowe bandana bitatu bari gutoko ariko kubera ubunebwe ikata gusavye twinyine twe turafise ubuhara mu madroit yacu kuyashira hasi so nitwatangura gufatana mu nda entre nous tukajya gupondana tugasutana tukankouragana cyiknika baho déjà OK c'est encourageant entre nous abagabo na société batodufate bakarurira bagati quand même twe turasarisha bonyene entre elles bafatanye mu nda mais tant que twenye twe turapondana tuvugana sa kutubesha nya tugira iki twangana dushaka gukorana ngo dushike ku kintu naho tuko turaje mais quand même bonne fête à toutes